ico twobakangurira nuko ibiteramo byo mu masengero dusengeramwo burya butumwa turiko tubwira babwumvise kandi hariho abandi bantu batarabumenya ni ngombwa ko izo nguvu zija hamwe tukaguruka tugashika kure. Tumaze gutora inzego rero niho twumva audio isirikira yahiga sibe baravuga ati hari ahantu hari abantu babiri basenga ariko ntibagira naho basengera. Rero akamonotera abagenzi bacu b'abaririmbyi nuko nabo bokwiga kugira imigwi kuko umuntu umwe nta gikorwa na kimwe yoshobora gukora ngo agere ku ntumbero. Uko bazobandanya kuba benshi niko ubutumwa buzogera kure kuko turafise indirimbo zitubwira ngo dutebutse ukuza k'umwami. Rero mu kugutebutsa ni kwa kugera kure dushikana ubutumwa aho butaragera. Rero hari ahantu henshi hataragera ubutumwa mu ntara z'igihugu, ico twobararikira ni ugukora imigwi yivuga butumwa ahantu hose twumva ubutumwa butaragera tugende tubushikaneho, noneho za ndirimbo zo gutebutsa umwami turirimba bikunde ngo bije mu ngiro. Amen. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye gura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Birashoboka kandi ko uri mushyashya, nawe ndakuramukije, Imana iduhana umugisha. Amen. Njya ngira amahirwe yo guhura n'abantu b'Imana tukazana kuri iyi kamera, kandi n'ubu ngubu ngize amahirwe yuko ntaje njyenyine, ndi kumwe n'umushinga ntahe uje kutuganira muri aka kanya. Ushobora gusuhuza abantu b'Imana? Reka inshuti canke abagenzi b'umuco w'isabato tubaramutse mu izina rya Yesu. Amen. Njyewe nitwa Habyarimana Eric, twahuriye kuri uyu umusozi wa Musagara ahantu bita Ibururi mu gihugu cy'u Burundi, tuje mu bikorwa by'ivugabutumwa. Nyuma y'uko tumaze icyumweru kimwe, hari itsinda rinini ritari ritoya rihurirwamo n'amakorali agera muri 6 ndetse ubanza ari 7, araza kwidusobanura neza. Uyu akaba ari umuyobozi wayo. Bari baje kudufasha ivugabutumwa mu cyumweru cyakurikiyeho, tumaranye icyumweru rero. Nibwira yuko ari kiri buze gusangiza abantu b'Imana, ariko ntabwo urabibwira. Gatubanze tureke wivuge nk'umugabo. Imana ishimwe. Hama ku mazina abavyeyi bampaye n'imbona impaye Ezekiel. Ndi umupapa yubatse, ndafise abana bagera kuri 4, n'uyundi nk'uko wabibonye ari mu kuvuka. Ubwo rero uko maze kuvyumva mba mu ntara ya Bujumbura Meri. Ibikorwa vya misi yose niho bikorera. Ego. Ukaba n'umuyobozi wa rya tsinda cyangwa se umugwi w'abaririmbyi bishize hamwe, amakorali yishize hamwe. Nangahe navuze ati n'amakorali 7. N'amakorali 7. Imana ibamugisha cyane. Amen. Reka rero mbere yuko tuganira ukatuganiza iby'uwo murimo mukora, tubanze dusenge. Data, turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi, uhabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye na Ezekiel uduhuje kugira ngo dusangire ubunararibonye bw'umurimo wadutumye mu ruzabibu rwawe. Reka iki kiganiro tugiye kujyana kigire uwo gikoraho, icyiza bakigane, ikibi bakizibukire mu izina rya Yesu. Amen. Rero ndagira ngo udusangize amakuru. Tugera kuri uyu musozi bwa mbere twageze mu kwezi kwa 12, ariko kandi batubwiye ko mwari muhavuye mu kwezi kwa 4, ku buryo ndetse itorero riri hano i Musagara ryabonetse bikomotse ku murimo mwakoze muri icyo gihe mu kwezi kwa 4. Ndagira ngo ubanze utubwire mbese uwo murwi w'amakorali washinzwe ryari, mwari mufite uwo mugambi, ese mugeze he Imana ibakoresha ibyo byose mwari mufite mu migambi yanyu? Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hama nk'uko abaririmbyi bari mu bice bitandukanye babizi ko bahora babikora, twabayeho turi amakorali dukunda gukora ibiteramo by'indirimbo ku mashengero. Ico gihe rero twari dufise korali imwe iri aho bita mu Gitaza,
niho yashira ku mugaragaro album yayo yitwa gute? ni Time is Running Over. Time is running over. Yashira album ku mugaragaro. Hama amakorale yari ahari, hari ibintu twagira byo kuvukana. Harya niyo uririmbamo? Oya, Ntabwo ari uririmbamo. siyo ndirimbamwo, mugabo ubu nsa n'uri muri yo kuko nije ndabatwara. Hama muri ico gihe twaragiye hamwe turaraba uburyo bukora muri bijya bikorane. Turiko dukora ubutumwa twongera tubukorera mu mashengero arimwo abantu bamaze kubumenya. Muri ico gihe rero niho twagize umuvukano. Hama haragera igihe tugera kuri korale amasigarira no mwishengero rya Kamesa, naho nyene baraza kugira ngo tuvukane. Ubwo bamumoye kwa hale ebyiri tubaye ahubwo twe twabaye aba gatandatu. Hariho izindi, ubwa mbere haratanguye harabamwo Yesu n'inzira mu Gatunguru, iravukana na Time is Running Over. Haraboneka Morning Star mu Rumonge, iravukana na Time is Running Over. Haraboneka New Family mu Kagazi ya Cibitoki, nayo iravukana na Time is Running Over. Haragendamwo amasigarira, haca haragendamwo na korale yo ku Buterere ACG. Hama turashika no kuri korale y'abakanguzi yabaye iyindwi ni nayo nabonye yaje ifite abaririmbyi benshi. Gikorane. Hama bimaze kugenda uko rero turaraba twakoze igikorane dusanga biriko bitwara uburyo bwinshi. Ibyo bintu se byabatwaye igihe kingana iki kugira ngo mwihurize hamwe mwe muri umurwi w'amakorali arindwi? Kwihuriza hamwe byafashe byatangiye ryari? Byaratanguye mu mwaka w'ibihumbi 2021 dukora ivyo bikorane. Mugabo rero tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2022 turavuga ati turakwiye kugira ikintu duhindura kugira ngo ubu buryo dukoresha ngaha bikunde tubukoreshe mu kubwira ubutumwa abandi bantu batarabumenya. Nico twafata igihe turavuga ati rero ko tumaze kuvyumvikana ko tugiye gukora urunani rw'ivuga butumwa, disi vyiza rero ko twokora ibintu bitagira ababiyoboye. Ico gihe rero harabaye amatora muri rusangi, barangira umuyobozi mukuru, hama baragira n'icegera. Tumaze gutora inzego rero niho twumva audio isirikira yahiga sibe. Baravuga ati hari ahantu hari abantu babiri basenga ariko ntibagira naho basengera. Rero twabaye mu bantu taragera igasiba, ariko ndashaka kumva neza iby'iri tsinda ryanyu. Ubwo mubarizwa mu ma province angahe y'igihugu? Ayo makorali aturuka, numvise uvuga Rumonge, numvise uvuga Kagazi, ubwo kuba muri Bujumbura. Ni mu ma province atatu. Mu ma province atatu. Hariho Rumonge na Bujumbura na Cibitoki. Rero akamonotera abagenzi bacu b'abaririmbyi nuko nabo bo kwiga kugira imigwi. Kuko umuntu umwe nta gikorwa na kimwe yoshobora gukora ngo agere ku ntumbero. Uko bazobandanya kuba benshi niko ubutumwa buzogera kure. Kuko turafise indirimbo zitubwira ngo dutebutse ukuza k'umwami. Rero mu kugutebutsa ni kwa kugera kure, dushikana ubutumwa aho butaragera. Rero hari ahantu henshi ataragera ubutumwa mu ntara z'igihugu. Ico twobararikira ni ugukora imigwi yivuga butumwa ahantu hose twumva ubutumwa butaragera, tugende tubushikaneho, noneho za ndirimbo zo gutebutsa umwami turirimba bikunde ngo bije mu ngiro. Amen. Umva audio iriko irazunguruka, niho twavuga ati urunani tugira dutangura igikorwa, noneho duhonyoremo turabe nyene bikurikirana. Twaragiye hamwe turishira hamwe, turarondera abaduterera, turarondera ibifungurwa, turarondera ivyuma, turarondera igitoro. Ivyo tumaze kubona ko tumaze kubishira mu maboko, turavuga ati noneho harageze ko dupanga itariki yo kugira ngo tugende gutangura umurimo nyezina. Hama uru runani rurimwo abanyeshure benshi, nibo bantu benshi barugize n'urubyiruko. N'abantu badakora mu bisanzwe, ariko ico gihe turavuga ati muri aka karuhuko ko mu kigice ca kabiri c'amashure dutegerezwa kuduga igasibe hari mu kwa kane. Twaduze rero harakavura hakanye, ariko ico gihe dushima Imana ko
batugiriye neza umwanya twahamaze nta mvura yigeze igwa. Twarabimbwiye ko kimwe mu bintu byatumye abantu bashimikira kumva ubutumwa bw'abadivantiste nicyo gitangaza cy'uko imvura yahagaze kugwa kandi mu gihe cy'urushana. Yego. Bimaze kugenda uko rero twaraduze naho bitari byoroshe, turashika hano turabona akarere uko kameze, ariko nsubiye inyuma gato nuko nasimbukiye ku gikorwa nyezina. Tumaze kwegeranya uburyo twararungitse abantu babiri baraza kuraba aho tuzokorera, barazunguruka baratwereka imitumba. Hariho ishengero rya Gatunguru na Gasenyi Buhayira bari baraguze ikibanza kiriya kiri hariya kiri abamo. Hajya twari bahaguze tuvuga ati tugomba gushinga hihema kugira ngo ubu bwoko bw'Imana buronka aho buruhukira. Tumaze gukora ivyo turavuga ati none tuzokura ibisakazo hehe. Harabonetse umuntu yaduteye inkunga canke yaduterereye kugira ngo araduha amabati. Izina ryiwe ndagyibagiye gato birashika nkagyibuka. Araduha amabati hama natwe turakoresha n'inguvu turongereza. Bimaze kugenda uko rero turavuga ati gikorwa tumaze kuronka ibisakazo kiratangura. Turashimira cyane abantu bo kuri uwo musozi. Tumaze kuza rero mu bikorane nyezina, abantu baratwakiye, turabona ko bari bashashaye kumva ijambo ry'Imana. Twarabona ko hari inyota nyinshi. Turavuga ubutumwa indwi imwe gusa turaronka abantu babatizwa bagera ku 17. Byari byishimo bidasanzwe muri iyi ntara ya Bururi. Byabaye ivya mbere kuva intara ya Bururi baho. Cegere tumaze gusubira inyuma byabaye vyiza, turumva ko no mu nyuma habonetse abandi bantu babatizwa kubwo ubutumwa bwavuzwe. Yego, baduhaye ubuhamya bwabo. Ego byabagendekeye. Hama hari ikindi kintu caciye kintera umunezero gusumba. Ubutumwa maze kumva ko bwagiye burashika kure. Turumva ko ibikorwa vyakorewe ahigasibe ubwa mbere n'urunani bitagarukiye ngaha. Niho twumva ko umuco w'isabato naho washikiwe n'ubu butumwa. Turumva ko rero namwe mwari mwiteguye kugira hane kuza kugira ngo mushigikire uyu murimo. Irya mbere ntivyakunze mukiza ubwa mbere ko tubonana. Ariko ubu Imana yarabikoze turahahurira. Novuga ati umuco w'isabato Imana ibahezagire cyane. Yego. Ibakomeze. Rero akamonotera abagenzi bacu b'abaririmbyi nuko nabo bokwiga kugira imigwi. Kuko umuntu umwe nta gikorwa na kimwe yoshobora gukora ngo agere ku ntumbero. Uko bazobandanya kuba benshi niko ubutumwa buzogera kure. Kuko turafise indirimbo zitubwira ngo dutebutse ukuza k'umwami. Rero mu kugutebutsa ni kwa kugera kure dushikana ubutumwa aho butaragera. Rero hari ahantu henshi ataragera ubutumwa mu ntara z'igihugu. Ico twobararikira ni ugukora imigwi yivuga butumwa ahantu hose twumva ubutumwa butaragera, tugende tubushikaneho. Noneho za ndirimbo zo gutebutsa umwami turirimba bikunde ngo bije mu ngiro. Amen. Kandi abana bakiri bato iyo bakoreshejwe bakora umurimo ukagera kure. Rero ni muri iyo ntumbero tuvuga ati Imana yagize neza kubona yongera kuduhuza n'umuco w'isabato. Yego, murakoze. Natwe turashima Imana ko Imana yabakoresheje umurimo. Kandi tukaba twanabonanye, nge narabyifuje ku rwanjye ruhande ko twazahura. Ntabwo nari mbizi ariko mwaraje, ibyo mbishimiye Imana ko duhuye tukaganira. Ariko nshobora kugira amatsiko mbaza. Mwatangiye ibikorwa 2021 ni vuba. 2022 nibwo mwashitse hano. Nta handi muratangira muradakora ibikorwa by'ivugabutumwa ngo mugera ahantu ubutumwa butaragera. Yego, murakoze. Hama ahantu twari dufise igikorwa nk'iki twari twagiteguriye mu Rumonge. Hama ibikorwa by'ishengero ku rwego rw'igihugu muri misiyoni turimwo byabaye byinshi bivanye n'ibikorane byari byateguwe. Tubona rero inguvu twari dufise zo gukoresha aho hantu ziragabanutse. Kandi n'uburyo buca butubana buke. Turavuga ati ko bubaye buke rero tugomba guhindura amagenekerezo canke igihe tuzokorera kico gikorane. Kuko twari turafise abantu basengera ahantu mu Rumonge kugira bagera aho basengera boba bagena nk'ibirometero bishika ku 8 canke 10
bagenda ku rusengero urumva aho hantu ni kure. Uravye rero imirimo y'itorero ingene ibiri, kuvyuka mu marepetition mu gatondo, integuro zitangura 2:30 barizindura. Turavuga ati abo bantu rero tugomba kugenda gukora igikorane tubahe n'ishami kugira nabo tubapunguriza urugendo. Urumva vyari ibikorwa rero bisaba ingufu nyinshi. Turabona ati ingufu dufise ni nke, tugiye kubikora ntivyoba vyiza. Rero twategura kubikora mu kwezi kwa12 mu kiruhuko ca mbere c'ishure, turiko turarondera ingufu ingene twobikora kugira ngo nitwagera kuri ico gihe bikunde tubasigire n'agahema babe bararuhukiramwo, hama azogera igihe Imana ikoresha abantu bayo bikunde baronka urusengero. Mu by'ukuri umurimo wanyu ku rwanjye ruhande wankoze ku mutima, aho amakorale akenshi na kenshi usanga bashimishwa no gukora ibitaramo bakaririmba bagahimbarwa, ariko mwebwe iyo initiative mwafashe yo kujyana ubutumwa mu birere bitaragiramo ubutumwa nk'amakorale, no kuri Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi ishyigikire ibikorwa byanyu. Umurimo wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami, kandi umurimo wihariye rwose. Sinzi rero tugera ku musozo cyangwa se duheza, icyo wabwira amakorale bagenzi banyu kuri no murimo mukora n'umugisha mwawugiriyemo, nicyo wabasaba kugira ngo biyumvire, hama kandi n'abaduteza amatwi bandi ushobora kugira icyifuzo bagezaho, hama tugasoza. Imana ishimwe cyane. Hama abaririmbyi bagenzi bacu aho bari hose, haba mu Burundi, aho bumva ururimi rw'ikirundi hose tugahuza ururimi. Ico twobakangurira nuko ibiteramo byo mu masengero dusengeramwo burya butumwa turiko tubwira babwumvise, kandi hari abandi bantu batarabumenya. Ni ngombwa ko izo nguvu zija hamwe tukaguruka tugashika kure. Burya baririmbyi nabasigura butumwa bakomeye, kandi baririmba indirimbo zikagera kure, ariko turagomba ko ibikorwa byacu bigaragara, bikaja ku mugaragaro, tugakora ibikorwa umwami yadutumye. Nimba turirimba ngo tuguruke tugere kure, ntitugomba kubivuga turirimba turi aho twicaye, turagomba guhaguruka. Rero akamonotera abagenzi bacu b'abaririmbyi nuko nabo bo kwiga kugira imigwi, kuko umuntu umwe nta gikorwa na kimwe yoshobora gukora ngo agere ku ntumbero. Uko bazobandanya kuba benshi niko ubutumwa buzogera kure, kuko turafise indirimbo zitubwira ngo dutebutse ukuza k'umwami. Rero mu kugutebutsa ni kwa kugera kure, dushikana ubutumwa aho butaragera. Rero hari ahantu henshi hataragera ubutumwa mu ntara z'igihugu. Ico twobararikira ni ugukora imigwi yivuga butumwa ahantu hose twumva ubutumwa butaragera, tugende tubushikaneho, noneho za ndirimbo zo gutebutsa umwami turirimba bikunde ngo bije mu ngiro. Amen. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha, uzadutahirize abantu bose bagize urunani, kandi babwire ko umurimo bakora atari ubusa ku mwami. Amen. Niba amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma nk'uko twatangiye n'isengesho, reka ngusabe n'ubundi usenge maze dutandukane. Amen. Dusenga. Imana, turagushimiye Imana y'urukundo ubyagiye mu ijuru, ko na n'ubu ushishikara kutugirira neza n'uhabwa icubahiro. Tugushimiye rero uyu muvandimwe wacu ari ku muco w'isabato, yakunze ko ubutumwa twobusangiza abandi bari hirya no hino. Reka ndakwinginge kibirenge kizima abagiye kumva ubutumwa bwo bose ubagirire neza, ubahe kwihana, ubahe kumva. Abaririmbyi bagenzi bacu kibirenge kizima ndakwinginze uduhe gushira mu ngiro ibikorwa vy'indirimbo tuvuga. Reka ndakwinginge ivyo tuma twese tuzokubona muri rusangi bari dushikanako, mu izina rya Yesu tubisavye. Amen.